Imana yatugiriye neza iduha imboneza yacu y'amaho imugira Musa hanyuma batuza imbere Uburundi turabwuba niba mwabonye neza uno munsi nanjye nambaye ifoto yiwe mwebwe mwambaye ifoto yanjye nanjye nambaye ifoto y'imboneza yacu y'amaho n'icyubahiro Petero Nkurunziza muhamashiresha yantumye ati urandamukiriza abanyamuyinga n'abajama banje rero nakiriga mike yiwe yaramaze igihe amenyereza ayereka nk'ubuhuma n'udahuma kugira ngo ntituze twigere dusubira inyuma muri bakashe twari tubaye none ubu nimurabe mwese ngene mumerewe neza muri bakashe mu 2005 Era umugambi sezefite watoranye igihugu cyasamaguritse ariko kubera Imana twari kumwe twaragisanuye turasanura imitima turasanura igihugu turacuha none ubu tugize ubumwe twarubatse imboneza yacu y'amaho yaratugiye imbere tugishikira iki gihugu twasanze bene igihugu muyoro bapfungiwe mu bitaro kubera babuze udufaranga two kuriha twasanze abandi batinda kuja mu bitaro bagapfira muhira dusanga abavyeyi ntibashobora kuja kwa muganga bageze kwibaruka kubera gutinya kubera abana bakene twari dukenye cyane abana ntibarakiza kw'ishure kubera kubura uburyo n'ubugize bashaka kuja kw'ishure amashuri yari maruka hanyuma abagurabanga tugiwe imbere n'imboneza yacu n'icyubahiro Petero Nkurunziza yaravuze ati inziza guhora zihera mu ruhongore none rero ubu tugatubanye impfu zikagira mvura impfu ku bibondo kw'ababyeyi bibaruka aratabara ababyeyi bibaruka aravuga ati kuva ubu ababyeyi bazokwibaruka ku buntu kugira ngo ntihagire umwana asubira gupfira mu menshi ati kuva ubu abana bose batakwiza imyaka 5 bazovumba ku buntu none uyu myaka twaheruka kubona abana bafise ingufu gerera none ubu babonye aho bahagaze aho n'ingene bayagayaga reka kandi bahora banga Abarundi dusa nabi none ubu bavuga bati ni ubwoko bwiza basa neza kubera bwari ubukene none kavuze hari umuntu yosa neza ashonje akuba yirikiriwe reka n'Imana ntikundana n'abama bikiriwe ewe Murundi wapfuye utarabona ibivyiza barahovye Imana ndagira nabwire rero akabanga igituma
nafashe ingingo y'uko tujya dutangura urugamba mu kurwanya ubukene. Twaraperereje turabaza abamarayika bose inteko zose zo mu ijuru, batubwira ngo umuboro ntaja mu ijuru. None kumuboro akumaganya ni maganya, akumara abana ariko barafungura, abana barafungura naje ndabibusa, inzira ikamutera, ijuru rikaba ryugaye. Nicyo gituma umuboro ni buyi, ubukene ni buyi, ubukene ni umwasi. Umuntu wese azi ko umwasi w'ubukene nashira amaboko hejuru turabe. Abasi b'ubukene shira hejuru amaboko. Abakunzi b'ubukene bararushijwe. Nicyo gituma abakunzi b'ubukene abanatubireho. Kuko tugatubane n'umwasi, umwasi yitwa bukene. Abarundi muraza numva ngo turindire imfashanyo izoza, ngo abaserede bakunda ngo kwishana no kwizana kwikukira, ngo twebwe tuko turindire imfashanyo. Muranabyumva ngo tuzoronda ngo amakungu tuyasenge ngo baduhe imfashanyo. Bo babikuye hehe? Nta muntu n'umwe yavutse atunze. Yo binowe inzara yamwica, amagoba yaramuteye, ibyo yaratunze byose bimuherako. Abantu batamubwira ngo bakorere gatuka Imana ngo wowe tusubira gutunga. Arabati navuye mu nama atatu nambaye, nzosubira mu nda y'isi atatu nambaye, kuko ibi byose nari nabihawe n'Imana. Nta n'umwe rero yaratunze ntagire uzorahenda ngo muje gusenga. Ujya musenga n'abashiritse ubutagakora hanyuma akaronka. None rero ko twarose amahoro, tukaronka ubumwe, tukaronka leta mvyeyi itwumvira ubumwe, ikatwereka umuhuma n'udahuma, ikadukingira. Ubu rero igisigaye rero tugira dutangura urugamba. Turakenguruka cyane, turakenguruka kubwira abagumyabanga bakorana, turiko turaha akarorero n'abandi bo mu yindi migambo. Nicyo gituma leta tugira dushinge twayise ko izaba yitwa leta mvyeyi. Kuko jewe nze kugira ngo tujane kuri urwo rugamba, kuko nta rugamba ruba rutagira komanda. Abagumyabanga rero ko mwangomwe, ubu namaze gukenyera zigume tuje kuri urwo rugamba rwo kurwanya ubukene. Aha murakeneye amagara meza, ndabizi ko mwarabimbwiye. Mukeneye ko abantu b'ingufu bafise amagara bashobora gukora. Murakeneye kubona mufungura neza. Twese abarundi turakeneye kubona dufise inzu y'ubuntu. Reka n'abarundi bakiba mu nzu zimeze nk'ivyari. Abo turacakenye, dutegereza kubona tuba mu nzu itava. Urazi imvura iguye imarika kuva mu gutwi mw'ijoro ryabo. Rero sinifuza yuko abubu tumera nk'uko twari tumeze kera, ntitwari barashike. Dutegereza kubaho neza, dutegereza kunywa amazi meza, tugire isuku ku mubiri. Aje muyinga mwe mugeze kure, mwebwe ntuzongora gukomanda. Wewe muyinga kugira ngo umuntu atabere turato, barakubwiye ko yoca kuvura wohagupfa. Abanyamuyinga barambara uturato, abanyamuyinga murasukuye. Mugabo ntiturashika, turacagira urugendo. Dutegereza gushikaho umuntu wese yumva yuko yiha. Murazi icyo ari cyo kwiha, kugira ngo twiherere Imana, twebwe yaturemye iduha ubwenge, iduha inkomezi, kugira ngo twebwe turi Imana yaduhaye tuwukoresha bya duhindura ibyo Imana yaturemeye. Rero kuko Imana yaturemeye isi n'ibiri kuri yo byose, ikivuga iti wa muntu we ng'isi yayihingure kugira igutunge.
hanyuma n'abarundi kubera shetani ikiradusamaza, shetani aradusamaza turaka gukora, hanyuma tutatuba abakene. None uno munsi rero ubu twavuga tuti ubu twikabure tuje ku kivi duhingure isi. Umurimyi ntasubire kwitwara rucari, nakuze umurimyi amwitanya rucari, nabo umugwiza mwimbu, umugwiza tunga, umurimyi. Duhingure isi, twimbure musesekara dushore. Abagwiza tunga duhingure ubutari Imana yaduhaye, burya butari Imana yaduhaye ngo tubuhingure, hanyuma tubugurishe budutunge, buze budutunge abana, abuzukuru n'abuzukuruza. Ahimyigaho ndazi ko muhabona kare abanyabutihinda baje mwahabonye kare bazi itunga Imana yaduhaye. Duhingure ubutare, duhingure ibi biti Imana yaduhaye. Ibi biti nibyo birimo imiti, nibyo birimo ibyo dutunga byose. Duhingure. Nicyo gituma guhingura nibwo rugamba rwa mbere rukomeye. Nagenda bibera akabanga ntagire utosaba kubahenda. Ihinguriro ridahomba ni ihinguriro ry'indya. Umuntu wese ashaka yuko atazokwira ahomba ahingura ibyo kurya. Irya suka mubona ni imashini ihingura indya. Ntuhomba kuko hari umuntu n'umwe arasaba kurya murumva. Kiretse iyo turiko turasenga twongera twisonzesha kugira ngo Imana iturabe ryiza. Iryo hinguriro rero ry'indya turijeko. Dutangura dukoresha isuka tuzi yuko hirya y'ejo tuzokoresha imashini. Uko twunguka niko dutera imbere, uko twunguka niko dutera imbere. Nagira nabwire rero ibyo bikorwa byo guhingura ni ibikorwa bya twese, dukeneye abatuja imbere. Ariko ndazi yuko mwaramucamubaza muti none wowe nawe uzodufasha gute kugira duhingure neza. Leta igaho kubera icyo nyene, leta abarimyi igiye kubafasha. Aha iwanyu Muyinga mwabonera ivuriro ry'ibiterwa. None ibiterwa bibaye murabivuza he? Tugiye gutanga kuvura ibiterwa rero. Urinde uzi ko igiterwa cyawe kibaye uja kukivuza. Igitungwa cyawe kibaye udushaka ibikomeye yose itegereza kuba ifise ivuriro ry'ibitungwa n'ibiterwa. Hanyuma none turashagwiza umwimbu, tugwiza umwimbu rero amagara y'ibiterwa tutegereza kuyabungabunga n'amagara y'ibitungwa, kuko tuzokwibara byinshi turashobora kugaheza tugatunga. None bavuga yuko tuzohingura nk'inkoko 500 ku munsi. Inyama z'inkoko tuzihingura inkoko 500. Twozorora tutagira ivuriro ry'inkoko gahera, ibyo nkoko zoca zipfa. Nicyo bituma twigira inama dusanga uruhombo rukomeye twasaze tutagira ivuriro ry'ibitungwa n'ivuriro ry'ibiterwa. Ariko rero n'ivuriro ry'abantu twarasanze burya hariho ibyo bita imfu z'umukeno. Hariho imfu z'umukeno yene. Twaciye tubona yuko tutegereza kugira ibitaro, ikomine yose itegereza kugira ibitaro. Kandi rero dushaka ko ku mutumba wose ufise umuntu ajejwe amagara y'abantu, kugira ngo umuntu akize n'amagara rero baramutabara hakiri kare ku mutumba. Aba baca bahamagara urusehabaniha kw'ikomine, kuri bya bitaro bya komine ize kumutora hanyuma